usibye ko abagore ba kino gihengira bagize ifuhe ryinshi ntubizi ko abagore bakera basangira umugabo umwe ari incoreke 20 5 10 kandi ugasanga ntaco batwaye ntubizi ntaco byari batwaye mugabo reka shareka ntabwenzi ku nkono y'inyama Shalom shalom ndabaramukije cyane nizere ko muramize neza je ndameze neza ndashima Imana mbere yuko nangura ikiganiro maze kwivugira abantu mushaka kubaza ati none byayangaye uno muzi bagiye gukora ikiganiro mu gitanda hano si mu gitanda aha twicaye mucamo habona kuntu haba hameze urumva nasanze abakenyi barukundo TV kuri tele turaraba dusanga hano no twushobora kwicara twese tukaganira bikamera neza tuvuga tureka dukora ikiganiro ngana cyane ko twese turi abakobwa avuyemwe abantu babiri bahatswe uriya najewe nitwe twasukuma abandi bose murabona ko abakobwa avuyemo jewe nuri na cameraman abandi bose n'abakobwa n'abakinyi ni joke tubisanzwe nizere kutabashapuriye sibyo urabona ko uri umukobwa mwiza nawe urabizi n'abakinyi barukundo TV nibo tugiye kuganira dufesije tugomba tuganire ko kuri uyu munsi ariko mbere ko dutangura sije yacu reka manze ndabasabe bidondore umwe wese umuntu wese afata micro avuga ivyo yumva mu mutima we agomba kuvuga nimba widondora ukaturirimbira nimba widondora ukavuga amazina nimba widondora ukavuga iki umwe wese avuga kari ku mutima kaze cyane mbashamere reka mere kwa uvuga je nakoze ko twano wera ariko abandi bashaka bataze amazina yawe je ku mazina yanje nitwa Noella nkaba nkina muri Rukundo TV ego yaratekereje urumva ko nta kindarengeje ko ari undi naje nta kindi ndenza ko nitwa Twisenge Jacqueline banyita Josh nkaba nkinira muri Rukundo TV hari ibindi shaka mvuge kiretse nimba bifise Hello meze neza ndabaramukije amakazina kanje ni ninahazwe Kevin amasanzwe ndumukinyo muri Rukundo TV meshaniona vizuri banakuona umwabonye presentation kuna yagize ngo hello mlameze neza ego karibu cyane ku mazina nitwa Elizabeth hama bakunda kunazira Queen nkaba ndumukinyi wa Rukundo TV kandi ndayikunda cyane ego urasa na mama wanje merci beaucoup banda ko bari inyenye uramuze nane ndamusomagure oya tugusomana n'ivyo abantu badakijijwe oya vraiment impamvu gusomana ari abantu badakijijwe urabizi uwo mugenzi hano twahukuye yundi ibintu yakoreye Yesu urabizi oya nonye ni kubera coronavirus nyo reka gusomana n'ivya mbere gusomana n'ivya mbere ntushobora kugira umusheri ngo mubeho mudasa nivyo kunda kandi nawe kubera ndagukunda ni lazima ndagusoma reka ndababwiza ukuri rero uyu muntu ndamukunda basha ndamukunda umve ndababwire mwe muravuga ngo madudu twararose madudu wa kabiri mukuri ukivodoka ni madudu wa kabiri uva urana madudu niwe twari dufise umuntu yakunda kudutwenza cyane ko kivodoka nawe yaja byunyora reka nawe ndagusabe kaze cyane widondore ico ushaka cyose utubwire nani je banyitwa mpawe nayo Alice nkaba ndumukinyi wa Rukundo TV nkuko uyu muntu yabibabwiye Rivera nitwa Kivodoka ego nuko kandi ndabakunda cyane gose ego umusore mugenzi wanje numwigeme iminwa yasize abahungu basigaye basiga nturabibona abahungu babaye abakobwa basigaye basiga ndasigana belo neza wangu heraba reka ndagusabe nawe widondora abantu bariko baradukurikirana bamenye akazina kawe hello guys je nitwa Wimana Princess amatezeranye nitwa Nema nanje nkaba ndumukinyo muri Rukundo TV nkaba ndabashimiye ko mudukurikirana ibyo dukora Princess kuva ukiri umwana nta muntu yigeze gutazira gasore
abantu bigeze bakubwira yuko umengo rumo Hapana. mpamvu ndabikwaje niko nakoje muhira bakunda ko nazira ngo ndigasore sinzi isho babikura kandi je mbona sanda abakobwa bongo ngo nyinisha kubera wabaye muto muto iyo uvyibuha ntibari kukubwira uko none umve ndakubwiza uko ndamapantaro nta munsi uzosanga yambaye ijipo n'amabere afise umve bigaragaza ko bari umukobwa mu yindi mico nivyo bisuko nta bindi ahandi hose narapfuye ego vraiment Mvuga nanjye ndi umuhungu ukuntu nambaye kubera umukobwa iyi minwa asiga nta kindi ego murababona n'abakinnyi bo muri Rukundo TV tuba turyohewe murabizi ahantu haba hicaye abana b'abakobwa nyene ni uko biba bimeze tuba twishimye turaganira tukugurukiranira tukaganira ibintu byo mu buzima busanzwe noneho depa tungiye kuganira ko kuri uyu munsi mbere yuko ndayivuga ndagomba mbaze akabazo kamwe bamwe mu bantu twicaranye ngaho Noella iyo bavuze umuntu mwiza ku isura wewe wumva iki umuntu mwiza ku isura ubwiza ku muntu buratandukanye n'ubwo ku isura buratandukanye umuntu mwiza twovuga mu maso wavuze mu maso gusa mubiri agaragara apparence physique wowe umuntu mwiza bameze mu bisanzwe umuntu mwiza biba bivaye no kungene aba ameze mu maso kandi akaba afise agasohoka kumva kumira nka shokola agasiga nyene urumva ibintu nyene bisanzwe nk'agafondotse gusa n'amafuta bikunze bakisiga glycerine nk'uri hariya kivodoka kajya gasura ni keza noneho wewe ugerageje kuri facteur ufatira ko ku muntu mwiza iyo wiravye ubona uri mwiza na muntu mu bisanzwe na muntu reka kwishima uko ameze je kubwanya ndiko ndiraba mbona yuko ndi mwiza sinzi ku maso y'abandi fatiye kuki gituma uvuga yuko uri mwiza je gituma nifatira ko yuko noba ndi mwiza sikindi nuko nyine mbona nyene je niravye nyene mu cyura naho je bavuze ati ngo madebari yiravye mu cirore Hervera ni kugira nyine urumva na muntu yo kwigana aho ufise uruhere rungana kumusura urishima akabazo kanje kagoma kagaruka handi nyene ariko dasubira ndagaruke ndakakubaza ndakabitse reka manze mbaze kivodoka nawe kivodoka iyo uvuze umuntu mwiza urabona hari igihe ubona umuntu ukavuga ngo ya muntu ni mwiza kweri wowe umuntu mwiza kuri wowe umwita mwiza ufatiye kuki mbanza kuvuga wowe uri mwiza kubera agasura kawe bone iyo sura yawe mbere we turasa gusa wowe ako kantu k'inzobe niko mbona wapi urabona nk'uko iwanje je barambwira ko ndi mwiza nanje ndibona ko ndi mwiza niyo wiravye urabona ko ububwirabure bw'iwanje ndabona ko ari sawa ahubwo nukuze ndaburira ifyeri none we ntubona ko ndi mwiza uri mwiza ariko nakubajije akabazo kanje n'ubu nturakansubiza kuba muntu harabaho abantu beza urabizi yuko birabaho twama twabivuze ni nkuko n'abantu babi babaho ushaka no gusanga muri aba twicaranye harimo umuntu mubi bashaka kuvuga ni mubi ariko jewe murafatira yuko umuntu aba mubi bitewe n'umuntu bari kumwe n'amaso amuraba amaso yaravye umuntu arashobora kubona jewe ko ndi mubi ubundi akanda bakabona ko ni mwiza ariko ikibazo canje kigaruka handi wewe umuntu wita mwiza umwita mwiza ufatiye ku jewe sindaba ngo urya n'inzobe cyangwa ngo arirabura je ndamwiyumvamwo mu maraso uyo muntu maze kumwiyumvamwo camona ko ari mwiza nk'ubwo narakuyumvisemo uri mwiza impamvu nabajije kino kibazo reka mbaze uwundi mukobwa umwe mbere yuko mfora impamvu nabaje kino kibazo tuja no kuri deba yacu y'uno munsi reka mbaze uyu iyo wewe uvuze umuntu mwiza ukaraba umuntu ukabona ko ari mwiza uba ufatiye kuki kugira ngo uvuge umuntu ko ari mwiza iyo kugira mbone ko ari mwiza icyo fatirako urabona kugira ngo uvuge ko umuntu ari mwiza nuko haba hari ibyo wabonye kuri we bituma aba mwiza nibyo nshaka kwisura ku mubiri gusa ntavuze imico ntavuze iki anje nukuri kugira ngo mbone umuntu ko ari mwiza umuntu mwiza wa mbere maze kubona ari umuntu yirabura mba mbona yirabura kivodo kiwawe ni mwiza sindaheza ni umuntu yirabura atari muremure kandi atari mugufi atanabyibushe urumva ari moyenne niwo muntu je vraiment mba ndumva ko ari mwiza nishobora gushika umuntu akaba yirabura izo
vyose abikwije ariko umuravye ukabona ati sha yari yirabura yaranafise vyose mugabo wapi ni mubi. Ega bihora bishika numva nabwo wambwiye gusa mvuge kuri mwiza ubu umuntu umaze kubona mbere gusumbya abandi bose ni uwo mvuze gusa. Impamvu navuze ayo majambo tukafatira ku bwiza bwo ku mubiri nashatse kubaza kino kibazo kivuga ngo kubera iki abakobwa abantu benshi bakunze kuvuga ngo ntitunyurwa nuko tumeze. Abakobwa bamwe urasanga Imana yamuremye yirabura ari ugasanga yarisize mukorogo arisiga utisize mukorogo nawe hari umukobwa ashobora gusohoka mu nzu ugasanga hana sana bleu aharirabura ahasana jaune aharatukura ahepfo arirabura aha naho urumva asanifu nukuvuga ngo turicanga tukisiga amabara atandukanye. Shaka kumenya ngo niyihe mpamvu ituma abakobwa bisiga mukorogo ngo bari kutanyurwa cyangwa ese kwisiga ku mwana w'umukobwa ni byiza bifise umumaro nyabaki. Karibu kuri icyo kibazo ndakwishure nivyo. Yani leo tunazungumzia kitu kinaitwa wanawake uno munsi tuvugira ikintu cyitwa abakobwa bisiga mukorogo. Oya ni munwenge ubiriza urumva hari ikintu cyitwa mukorogo n'amavuta ugenda ugacangacanga ni ibintu nyibyo nyene gacanga ibirungo byose ushaka katugenda ukisiga basanga ngaho urirabura naho usa na jaune sinzi no yani sinzi umva rero nubona ngo mwaje nirabura je nta kintu na kimwe kicanze umva kandi ndi myiza urumva rero hari abakobwa murambona usanga mwaraherukana muri iyo ndwi iheze yirabura muhuye rero kama mnakutana sasa hivi muhuye muno musi gasanga yani gasanga areba nico rero ikintu nagomba mvuge kuri ibi bintu byitwa mukorogo si byiza nuko nubundi ntimurasubira ntimurikubita ku ntego yacu. Reka mfatire kuri uyu mukobwa maze ndakubaze kwanza wowe uba warigeze kuziga mukorogo? Oya ndabona urasa neza warisizemwo amavuta arimo hydroquinone. Ego nisiga amavuta yitwa beauty. Amavuta yitwa beauty arimo hydroquinone uravyemera? Ego ndavyemera. Impamvu ki ituma wisiga amavuta arimo hydroquinone? Impamvu hari ukuntu nyene umukobwa amaze gukura nyene ageze mu myaka y'ubuadolesa hari akantu uba ushaka ukeneye akandi gapo ubona ku gapo kaje ucumenga niho ugezweho nyene. Ego niyo mpamvu ituma wisiga amavuta arimo hydroquinone. Ego ariko uremera ko hydroquinone mu kirundi ni mukorogo? Oya mukorogo ari ikintu mutazi mwebwe. Hari amavuta ya hydroquinone ntabwo ari mukorogo. Mukorogo harimo bimwe bita nimbara amatibe ugasanga bafashe amatibe amaglycerine n'ibindi bakavangamo hama bamaze kuvanga bakaca bakoroga nyene nimba bazana ibiyiko bagakorogesha bamaze gushiramwo burya butibe amavuta akaca ahinduka nyamwe uca wumva yo kwiyambiza niyo bita mukorogo. Ariko iyo mu bwenge bw'iwanje naho ngeza n'ubumenyi mfise nzi neza yuko amavuta arimo hydroquinone yambiza. Oya uno musi kano kanya kivodo kayisize amavuta arimo hydroquinone niyo? Oya niyo hinduka urabona bivana n'umubiri w'umuntu afise. Ushobora kwisiga ari amavuta bita bodylix je ndashobora kuyisiga nkahinduka nyene nkagira inzo bisumba kandi urumva atarimo hydroquinone bivana n'ingozi mukorogo nawe ufise ingozi urukoba rumeze guti wamaze kuvangamo ajya amatibe urahinduka. Kevin abakobwa benshi barisiga mukorogo nawe ubwawe duhere sinzi ko ari mukorogo wisize cyangwa ari adolescence yaba yagufashe ntabyo nzi ngira ni kimwe muri ibyo bibiri cyangwa ugasanga ni kwa kuntu umubiri nyene uhinduka umuntu aragwaye duhere nyene bisanzwe. Turisiga abakobwa benshi ntitunyurwa nuko tumeze turisiga kandi impamvu twisiga no kugira ngo duse neza. Kwisiga ku mwana w'umukobwa wawe bivuga ko iki biba ari byiza ntaco bitwaye dukwiye kubikora cyangwa dukwiye kubira? Yani ibintu byo kujyanye n'ibyo kwisiga bivana umuntu
ari umuntu kwisiga ibintu byo kwiyambiza n'aba ari umuvyeyi bamubona ko ari ibintu bisanzwe ahubwo usanga ari umuvyeyi yamugurira ati niwisige none umwana akuze abona nyina amubwira ati nawe niwisige azobona ko ari ibintu bisanzwe ahubwo niba urujya muntu yirabura azunamutwenge je nsama ndabibona mu kibaha tuni nkaho ubusuko ubuziki musoka amavuta yaruzuye genda wisige amwe to yaje nzogumuko yani kwisiga ivana imico umuntu yakuriyemwo mugabo si vyiza muri make umuntu yoshima uko ameze akaguma uko nyene nko kwiwanje siko ariko nawe ntumeze uko Imana yakuremye kubera ko hano ku munwa wisize agatiro hano ku ngohe naho wisize kandi n'umushatsi wambaye mu mutwe wawe ntabwo ari umushatsi Imana yaguhaye yani utunye dusharizo n'abakira barashaza mbere barasumbya bubu ugiye kuraba ibintu bashiramwe vyaratesa ahubwo abo nyene ni moyenne mbwa icagiye gusumba ibindi ivyo vya mavuta kuvashiki aro muhura umuzungu amuvadane wa muntu niwe naheruka ngenda gutera inkuru ku munsi wa kangahe sinibuka umunsi narindi mu isoko mukuri kw'Imana narabonye uwo mwana w'umukobwa urabona hano ku maguru sinzi ibintu yisize ivyari ivyo ngira yisize we yisize ngira nouveau modele bashaka kuba bariko babimupimirako hano ku maguru neza yarera apana gutukura yarera ariko shika mu maso yaratomboye rero ntiyamanutse mu maso shika mu maso no ku maboko arirabura ariko ku maguru arera ku buryo nuvuga ngo yari yambaye ikanzu nk'iya Noella yari yaranje no mu kwiduza akagenda yihunyuramo hamwe aza kuduza gusa ageze mu byondo no washobora kubona amaguru yiwe nje kwa kivodoka rero kivodoka wewe nkawe uri umukobwa akuze uzi ibintu byinshi impamvu nyabakiyo bituma abana b'abakobwa bisiga benshi bakunda kuvuga ngo abana b'abakobwa bisiga kugira ngo bakapte abana b'abahungu urabona yuko hageze kino gihe aho umukobwa ashobora kubona igikiriza cyo watagikunze akagenda bagacongereza cyangwa bakakigabanya akabona nta bisusu afise akagenda bakamushiramwe ibisusu akaza akavyongeza akabigabanya ariko iyo ugerageje kubirabo byose ahantu biza biganisha ni kugira ngo baze kukwega nde parfait wewe urabivuga kwiye icyo nabivugamwe kuko jivyo ntivyambayeko kandi jewe aho ngeze ubu ndakuze nta nivyo nzopfa ngize ayo nagirisha ivyo nogenda nkaryaragu nkavuma mu icupa nkavuma nta nabureho kako niyambitse abo rero abo bakobwa bariko barakura ubu ivyo babigira kugira iki bakwege abana b'abahungu umugabo ariko barihenda kuko wisize umuhungu se yagukunda neje ntibankunze ubona saguti sinirabo barankunze kandi urubatse mfise abana bane bona batankunze ico no bahanura ahubwo nibageza ariko uremerera yuko abo bakobwa bose impamvu babikore kubera abana babo ni kubera nyene bishime bavuga ati abagabo n'abahungu babashimye ego ti bazobone yuko ntagasengiza iki nibare nyamba yirabura yavutse yirabura nareke burya bwira buri Imana yamuremanye ni nabwo bwiza ubwira buri haramurabona baburonderaga baje ariko inzobe kazi kabo ico no hari usanga yisize ugasanga uruherehere ukambwa ntiwo mumweraho n'amazi niba kumbure bareke ariko hari umuntu yisiga nawe tukamutoka ugasanga arasa neza nawe muravyo vuga ati ego arahari je ndafise mukuru wanje mukwirabura yarusha jewe mugu basigaye umuzungu kabisa ego cyane mugaje imbere ziwanje mbona yuko umenga wapi sinshobora kabisa nukuvuga ngo akajambo ubwira abo bakobwa bisiga mukorogo nuko bo bihagarika bagashima uko Imana yabaremye bakanyugwa nuko bari ntibazobura umuntu nico nyene kuko nabo biyumvira ngo bashima ko bisize siko biri urukundo rw'umuhungu n'umukobwa ruva ku Mana nawo kwisiga gute ujya arashobora kuvuga ati reka ndamukwege kubera kajya gasura arica kuronderako ariko reka ndakomeza urukundo rw'umuhungu n'umukobwa ruva ku Mana impamvu navuye ko ruva ku Mana nturavyumva ruva ku Mana gute apana ujyagenda hariya na hariya oya hari umuntu Imana yageneye kanaka urumva yageneye kanaka urumva rero naho woba wirabura gute ujya muntu Imana yaramukugeneye nirazi no muzobana kandi muzokundana ntibaze ngo azogushima ngo ni kubera ngo uri inzobe nk'igipapayo siko biri oya none ndakubaza ikivodo nimba wemera ko umuntu kubana n'umuntu ari geno ry'Imana kubera iki abantu babana nyuma y'amezi abiri bagatandukana cyangwa umwana nagenda kubwire satani nawe ntiyicaye urashobora kuba nimba satani aticaye rero reka tubyite ko n'ababanye bose batabanye ku igeno ry'Imana hari n'ababanye kubera ko satani yabisha sawa umviriza nagenda kubwira ikintu kimwe satana arondera muri bajyanye bantu nyene bakundanye ukagira mariage kundanye n'umugabo wawe none Imana niyo bayakwakanishije ariko nanone satani
kugira ngo aze kwahukanisha abantu si uko abo bantu ubwabo erega ubusatani buhera mu muntu bwiwe ubusatani ntibuhera kuri satani twaye kure dusubize kuri rya nuzinya nyine twari turiko umva hari igihe umuntu avuga akantu ukumva karafashe ukagira amatsiko yo kumubaza ibintu byinshi twibandanize kuri mukorogo barangiza ego ahubwo cohereza uwo nyene agukebuye agira ico abivuzeko na Noella mpora ndamubona aragenda kweri akikora ari igihe ahora aze yasize ko aka makeup n'agafresheri yagasize neza Noella wewe wabura umukizi oya je nagunda umukizi ariko ndakijijwe ndakijijwe naho mvuga ari karaniha urumva okay dusubiye inyuma gatoya kuvyo kuvuga ati ngo mukorogo hose ibindi izo cambira mirabizi ko kuva hariho mu mico ya kera tubwe ku bavyeyi bo baratuvyaye baratureze je ndibuka nyiri mutoya aya mama ufite ni ari bwazi mu marata kanyene kambiri ikaba ari yadusiga tukira abana ariko ubu uharamaze kuza ubundi buhinga bwinshi bw'ibintu two kwisiga cyane cyane ndabe nk'abana bo muri 2000 kuduga muri yo myaka ubu benshi mu bo twavukanye benshi numwe kwijana muye mu nzira omenye kandi kindi naco kuva kubwo ayo mavuta benshi nagakuko nk'ubu iyo mubana mu mubano muri nk'abakobwa 3-4 ukabona mugenzawe yari yirabura kugusumbye je ukabona ari inzobe uzoga umugenda udokora muri ya mavuta yiwe je geje nozogera kuri etape yo kugira iki yo kwigurira ivyo navyo rero mu bumwe ariko muravuga ati ngo vyo kuvuga ati ngo ivyerekeye abahungu n'abakobwa bubu benshi bashushe nk'inkono iri kuziko urumva baraka gose ho nyene nk'umukobwa naho mufa kubeshera abahungu cyane cyane abahungu n'amakosa keshi bafise gute none wowe uri umukobwa umungu muvuganye rimwe ejo uciye umusangi wiwe urumva siya muvuta usiga naragira ku rwego rwo kugurira mama ayo mavuta muri ko muravuga mbega se umva uzoreka umva abana ba kino gihe bazirika gushuha gute sawa tubwiho turisumbuye turafise n'imyaka mike yo kuvuga ati basi noyigurira ariko namwe abantu bisumbuye ntaguciriyemwe ni ubizanye urabizi je mfatiranaho ibintu umuntu avuze namwe abantu bisumbuye musigaye mutera bwa papu ntuvyemeye kuvuga ati bwa papu gupapura urupapuro icakwizaniye je ndavuga sindeka kuvuga none se wowe kuvuga ati ngo gupapura mbega se uyo mugabo ni uba wamukwiyo yarari urazi impamvu muze gupapura nawe urabizi ko wapapuye nubizi niyo mpamvu muze gupapura nawe warapapuye mene naho nyene gupapura si bisanzwe isi ni ubuzima ni bisanzwe ngo Noella si bisanzwe umviriza kino gihe bavuga ati ngiye bimwe n'ikinishano mu gihe rero ingiye yumye ari shano muri kino gihe nuzo kuzere ngo ufise umugabo urumwe uzobuzi yuko muri 2 canke 3 gute kuvuga ati ngo narapapuye oya muri no myaka tugeze mu gusabikanye abantu twamaze kuza turishiramwe ngo umugabo si uwumwe arashobora kuba uwumwe ntakivodo ku mugabo we n'uwiwe umviriza suva unavuze ngo ni wiwanje gusa umugabo wanje kwanza akorerana kure mugabo mu mutima wanje ni amahoro none cyo mvuga ngo turasangira naka atawe ndamufatana oya ntaco ndamwagiritse ariko kivodoka ni sijenje mu yindi basereka ndayivuge ko gatonya cyo ndayikonkiriwa sivyo usibye ko abagore ba kino gihengira bagize ifuhe ryinshi ntubizi ko abagore bakera basangira umugabo umwe ari incoreke 20 5 10 kandi ugasanga ntaco batwaye ntubizi ntaco byari batwaye mugabo reka shareka ntabwenzi ku nkono y'inyama inyuma gatoya kera hariho ibintu urumva mu gihe kera hari ibintu kandi hari hagutse amapurasiri yari yagutse urumva umusanzwe umugazanye umugore nafuye bari bafitanye kubera iki umwe wese abonatse handikwijije nundi je ariko ubu uzosanga umwe bamupangiye uwundi bimeze ukuntu uwundi ari wiwe none se umva bizohava bigenda gute je nigezwa gufuwa je mangiwe urya wundi nawe umwebwe iyo mufise abagabo ntimushaka kwemesha umwe bubwanyu mutarize gutegemeye abagabo banyu ngo bari bo baze barabaharasiwe nivyo mama none se ndakubaze sawa kuba mwofashanya mba mwofashanya none se muri ico gihe wewe ocukora nawe yicaye wowe waraje kumubera umukozi ubundi umugabo ni mari muri kino gihe nimba mutarabe imari pole sana
tugaruka kuri sije yacu tugenda no kuri conclusion y'ikiganiro cyacu kubera ko ntidushobora kugira deba tugende tudakonkiriwe mugire ikintu mubivuga ko kukwisiga mukorogo hano hari umuntu mbona asa n'umuntu yisize mukorogo nta mukorogo yewasha mundabe neza mukorogo zuba ari igihe umuntu ayisiga ugasanga iramutotse ariko abantu bisize mukorogo usanga birabura ngaha je mbwa mukorogo sindayigwanya ni uburenganzira nawe urisiga amavuta arimo hydroquinone ndayisiga ariko usiga amavuta arimo hydroquinone kandi hari amavuta asanzwe umuntu ashobora kwisiga bisanzwe atiriwe aramuhindura umva ni kubera je ndayimvisemo je nawe ushaka kugira agapoke duvuta nisiga amashaka nyene gusangira akapoko koroshe gusa nubwo nto kwisi ivyo byose ni kubera umwana w'umuhungu oya ivyo rero naho nyene ndiko ndavuga nabumvirije ngo kubera abana b'abahungu sikuvuga uko umwe akora icyo aba yumva yokora hari igihe wisiga amavuta kandi umwana w'umuhungu mwari musanzwe muri kumwe n'ikindi naco yavuze ati urisiga ati barisiga kubera abagabo ngurumva ngo nje ituma baba bashushe ngo kugira bisige naho nyene nivyo umukobwa ashushe ayisize agakundana n'umuhungu aje kuguramo vitendi ya 5 cyangwa aje kugurira amavuta ya 30 ya 50 akabazo kanje kanyuma nza ndabaza umwe dusozerane ikiganiro cyacu kwisiga mukorogo ni bibi cyangwa ni byiza ego urame impamvu oya urame ego ni byiza kubera iki kubera ko uba wavyumvise gukora icyo umutima wawe ushaka ni byiza vraiment je ndabashigikira abantu misiga gukora icyo umutima wawe ushaka ni byiza kubanira umutima wawe wumva ukora ikintu nacyo ni bibi vraiment n'imana izo bikubaza ati kwari kutakoze ikintu warashaka turiho turyoherwa ikintu cyose wumvise ushaka gukora vraiment gikora n'uburenganzira bwawe Noela kwisiga mukorogo ni byiza cyangwa ni bibi ego kubera iki oya kwisiga mukorogo munsi mwanya uko ndayibona mukorogo uhebera wamenyereye ushobora kubura icigangeso ugasanga uno musura yarose jura yabuze niyo yaminduka iciza ugasanga umuntu ejo nyamba yari inzobe ejo muye kandi yirabura iyo minduka rero keshi dusubiye inyuma gato kuvuga ati ngo bijya by'abahungu usanga wowe wari ufise uwo muhungu akugurira ayo mavuta ejo uzokundana n'utayakugurira urumva uca wirabura byiza rero ni kuguma kuri cya kindi nyene wagiriye ki wahoraho amajambo make umuntu afise amahera yo kugura mukorogo avyisize nta umuntu afise amahera yisize agashobora kugomba guhinduka atuma ahindura amavuta akaguma kuri ya Kevin kwisiga mukorogo ni byiza cyangwa ni bibi ego na oya kubera ku ruhande rwanje ati si byiza muri make iyo umuntu amaze gufata ingingo nkuko bamye babivuga ati ngo kwisiga ni byiza canke bibi ujya tugiye muri conclusion tuba dusanga umwese akora icyo umutima ashaka gishaka kujya nyene yabivuze ujya nce nsanga nimba ari kwisiga mukorogo canke kutayibyisiga bivana n'umuntu we biguhindutse bikakuzanira ingaruka mbi utajijua muri uwo mwanya rero uca ufata icyo ushaka umutima wawe wahisemwo kwa kivodoka umukorogo ni nziza cyangwa ni mbi oya si nziza kabisa nibagumane umubiri wabo Imana yabaremanye nico no hanura nico no bahanura reka mbaze undi muntu wa nyuma mukorogo ni nziza ni mbi oya cyangwa ego kubwiye mpamvu dusozerane ikiganiro shareka pe mukorogo si nziza ku bantu kubera Imana iba yaturemanye n'imibiri yacu agapo kacu usanga umuntu ari shokora cyangwa yirabura hagati na hagati n'undi afite inzube yiwe kandi ugasanga yiyongereje numva ibyo bintu ari biki wowe burubi mu bemeza ko mukorogo ari nziza jewe ndabyemeza kubera iki kira muntu afise guyi wiwe okay ushobora gusanga yuko yabigize ari impamvu abakeneye kwigira agapo keza ugasanga umutima we niko wamubwiye none washobora kuvyanka gute hari abavyanka kubera bataba bafise igarama nka kurya Noela yavuze yuko iyo ari umusheri wakugurira iyo umuhevye ukaja ku wundi muga ntuwame wizera umusheri wiyemeza ikintu uzi kuzogishobora pani imisi yose ngo ni umusheri canke je ndabashigikiye abantu bagira mikorogo biyemera ku mahera ego mwavyumvise ushobora gusiga komantere yawe nabizi ko abantu bamusigira mwese baziyanditse munsi nawe ni gute ubona deba ariko nanjye nshobora kugira ngo kubera ko umusiga mukorogo aba agaragaje
ikindi cya kabiri nimba hari umuntu yisiga kwerekana ararusha afite ibyo kubera ko bano bana b'abahungu hano hanze ntibanyurwa nta kintu na kimwe ushobora gukora kugira ngo umwigishe umwana w'umuhungu wowe urisiga mukorogo abandi bafite izindi sitarateji bacishamo ntushobora kumva ko mukorogo ari izo utuma bakadukunda ushobora gukunda kubera iyindi mpamvu aragaye icyo bakundira ko batigeze bakagenda ariko ubona gukunda by'ukuri anyurwa n'ukuri anyurwa n'ukuneza ndabashimiye rero abakinnyi ba Kuko TV ndabashimiye n'abantu bose bakurikiranye kino kiganiro cyacu imana ibahe umugisha mwiza